Iyi ni radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ifide niyo ngabo abaramutse. Mugenzi wacu Aloysi Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino kw'isi. Mwaramutse Fideli. Turahera mu karere. Abashinwa bari mu bariko barabangamirwa muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Abashinwa babiri barishwe, abandi bataramenyekana igitigiri baranyuruzwa mu gitero cakozwe n'umugwi w'abitwaje ibigwanisho Kodeko mu kibanza gicukurirwamwo ubutare mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi w'igisirikare ca Kongo yabitangaje cyo ku munsi wa kane. Ico gitero cabereye ijugu mu ntara ya Ituri, aho abashinwa bakorera ibikorwa byo gucukura ubutare bakoresheje abanyagihugu. Iki gitero kigize kabiri gikorewe abashinwa mu kiringo c'indwi imwe gusa mu buseruko bwa Kongo. Inyuma yaho ku munsi w'Imana abantu bitwaje ibigwanisho bishe umupolisi bongera banyuruza abashinwa batanu hafi yacukurirwa ubutare mu ntara ya Kivu y'ubumanuko. Abimukira muri Libya bo bagiye gutabagwa. Umugwi wa mbere w'abantu 93 basaba ubuhungiro bari bamaze igihe bugaraniwe muri Libya ejo niho batwagwa n'indege mu Butaliyano. Ikigo ca ONU cita ku mpunzi HCR kivuga ko ari indege ya mbere itwaye ubwo bwoko bw'impunzi mu kiringo c'imyaka 2 ihitiye. Ni umwe mu migwi 5 itekanijwe kuzotwagwa i Roma n'indege za HCR muri iyi programu. HCR ivuga ko muri rusangi impunzi zisaba ubuhungiro 500 arizo zizotwagwa mu kiringo c'umwaka muri iyi programu nshasha. Ibihugu vya Buraya byabuze ayo bicira nayo bimira ku kibazo c'abimukira bahasiga ubuzima bariko baragerageza kuvogera uwo mugabane. Perezida w'Ubufaransa yasavye ibihugu bibanyi vya Buraya gukora ibirenze ku vyahora bikorwa mu guhagarika abimukira binjira mu Bufaransa mu buryo buciye kubiri n'amategeko. Ni nyuma yaho ku munsi wa gatatu abantu 27 bafiriye mu mazi bariko baragerageza kuva mu Bufaransa binjira mu Bwongereza. Perezida Macron yavuze ko Ubufaransa buriko burarungika indege za gisirikare zo mu bwoko bwa drone gufasha gukizura mu kirere cyo ku nkengera z'ibahari mu buraruko bw'Ubufaransa. Izo ndege ngo zizofasha no mu twigoro two gutabara abimukira bari mu kaga mu ibahari. Ni mu gihe umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza we Boris Johnson ejo ku munsi wa kane nawe yasavye Ubufaransa gusubirana abimukira bose bajabukiye mu gihugu ciwe inyuma yaho abo 27 bafiriye ku munsi wa gatatu. Tukiri ku mugabane wa Buraya, COVID-19 irabandanya itera ubwoba uwo mugabane. Ubwongereza bwavuze ko bugiye guhagarika abantu bava mu bihugu 6 vya Afrika kwinjira ku butaka bwabwo inyuma yaho hagaragariye ubundi bwoko bushasha bwa COVID-19 buhindagurika inshuro nyinshi muri Afrika y'Epfo. Umushikiranganje w'amagara y'abantu mu Bwongereza Sahid Javid yavuze ko ubwo bwoko bushasha bushobora kuba bwandukira cyane kuruta ubwa Delta kandi ko incancu Ubwongereza bufise zishobora kutagira inguvu zo kubugwanya. Yavuze ko abashakashatsi babo bahanura ko indege zose ziva muri Afrika y'Epfo, Namibia, Lesotho, Eswatini, Zimbabwe na Botswana zihagarikwa kwinjira mu gihugu kuva kuri uyu munsi wa gatanu. Nayo mu karere ku Burusiya abantu 52 barimwo abatabara 6 bavuga ko bapfuye inyuma y'isanganya ryabaye ejo ku munsi wa kane mu kibanza gicukurirwamwo ibizuku muri Siberia nk'uko byavuzwe n'itorokanzo ry'amakuru rya leta y'Uburusiya TASS. Umugwi w'abatohoza waciye ushigwaho gutohoza kuboba bararenze ku mategeko yerekeye ugucukura ubutare byatumye abantu nk'abo bapfa. Aloysi Bigirimana urakoze kudushikiriza ayo makuru yo hirya no hino kw'isi. Amakuru yo mu biyaga binini.
Rwanda abanyeshuri bagera ku gihumbi bakoze ibizamini vya leta bisoza amashure yisumbuye baridogera amanota make baronse. Turi kubona twarabonye amanota tutari dukwiriye 16 amasomo yose nabonye ama SS ntabwo rero mbyumva niyo mpamvu ndi hano naje kwekrama. Bonye amanota ntari inkwiriye. Urugero nkanjye nabonye 37 muri biology bamayemo S kandi nshingiye kuko nakoze n'ukuntu nsanzwe nzi biology ntabwo nabonamo S. Abo ni bamwe muri abo banyeshure. Leta y'u Burundi isaba abatoza kori bagirizwa kunyuruza amamiliyoni arenga 50 mu mezi abiri aheze kuyasubiza canke bagapfungwa. Mu Rwanda hose ntare nkuru ya gisirikare mu gihugu yigijeyo iburanisha ry'urubanza rw'abari abagwanyi mu migwi ya P5 na RUD urunana bagirizwa ivyaha by'ubwicanyi no gushaka kugirira nabi ubutegetsi buriho. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi abatoza kori bo kumugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura bagirizwa n'umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati kuba banyuruje amamiliyoni arenga 50 mu mezi abiri aheze abasaba kuyasubiza atayatanze bagapfungwa. Idonido n'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Nairobi muri Kenya Eroje Wirikaneza. Agere ku wa mbere ayo mafaranga yose Merodora birambwira ati ese ngane ye miliyoni yandari hejuru yose yashika ku makoti tuzoza kuburana nabo bava mu bimba abo bantu bose bagena muri polisi bakorwa na polisi. Onije kuvendera ko buca mushanganje yaje intwaro yo hagati n'umutekano mu Burundi hari ku mugoroba wo kuri wa gatatu mu nama yagirishije abajeje intwaro mu gisagara ca Bujumbura abaseruka igipolisi n'abatoza kori ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Intumbero y'inama yari imwe rudende ukurabira hamwe umwimbo winjiye mu kigaga ca leta uvuye mu makori yatozwe Bujumbura. Ndera ko buca ari mu mwambaro wo kwinonora imitsi yavuga sana ubucitse intege yamenyesheje ko ivyo bisata bijejwe kumuha raporo vyamushikirije muri aya mezi abiri n'igice aheze aragahomera bunwa. Yemeza ko amamiliyoni yarenga 50 y'amafaranga y'amarundi atigeze agezwa mu kigaga ca leta kandi yaregeranijwe. Ihinduka nivyo ryamarigoye mugabo ico dutezwa kumenya nuko byanka byakunda dutegerezwa guhinduka ko tudahindutse igihugu cacu nta nahamwe dushobora kugishikana tudahindutse. No muri iyo ntumbero byatumye tubahamagara muri iyi nama bari kubahamagara imbere y'urukiko mu mezi 2.5 mu bantu bakora muri service transport amafaranga atashitse muri rekese dola amerikandi yatanzwe na recontribuable ni miliyoni 51 n'amajana 5 na 95 amafaranga marundi. Mu majambo make c'est une déception totale ku nguvu zose kwa tumaze gushira mwitozwa y'amakori n'amatagisi bamusagara cyane. Uyu mugabo ari mu rwego rw'ubushikanganje ujejwe ubugenduzi yasiguriye abagizwe amakosa n'abari mu nama ku bunyonyezi bwakozwe. Mwese murazi kitansi ngene imeze munsi hariyo sushi mu bisanzwe wanditse kuri kitansi kuri sushi bikavyandika nabo babigira gute bandika kuri kitansi mugabo barashizeho munsi karto kugira kuri sushi ibifata mu contribuable bagaca bamuha iyo kitansi akigira bagaca barondera kandi kantu bandikira ko kuri sushi monta ntoya turamwe baca ro contribuable. Uyu mukenyezi ari mu batoza kori yasana uko atanyuzwe n'idasigurirwa agasaba insiguro nyinshi kurusha ariko ntakana ko habaye amakosa. Ndi muri abo ikosa nasanze ryagira by'ukuri hariho abantu tutazi ingene iryo kosa ryoba ryaragenze. Rero mu kwisigura batubajije batubaza ati ayo maheruzo yariha gute nibaduhe ivyemeza bazana ivyo bitansi petete vyosha yoherereye ushobora kuba yarabaye mugabo umuntu atayafisemo uruhara nibaduhe iyo reve turabe ikosa ritwagira ayo mahera turayariha kuko hari abantu ayo makosa yoba yarashitse mugabo ataruhara tuyafisemo. Umushikanganje Ndira ko buca we yemeza ko ivyagirije afise yari ntasubirwamwo mbere yategetse igipolisi guta muri yo mpabarerwa kugeza barishize ntiyanyuma. Agere ku wa mbere ayo mafaranga yose Merodora birambwira ati ese ngane ye miliyoni yandari hejuru yose yashitse ku makonti atashitse ku makonti naho ishakurikiza amategeko icako nana yari majambo nirirwa ndavuga nirirwa ndahogora cyo kuna uraza kugirisha inama meze mwabonye uko nacyo meze intege zacitse kandi umuntu wese afite ico yagirizwa uherejo asubira gutoza ushikabanza asubitse arade ahungu bigiza abagangi ngabo ibintu biri prakara biboneka aho navuze ko bavyemeye abantu batavyemeye bace barazwa muri polisi dosi y'ikiko kwa mbere dikoro tuzoza kuburana nabo bava mu bimba abo bantu bose bachaka kugena muri polisi bakorwa na tosi kivyemeza byose turabifise umuntu yatoje saa 5000 akajani gatenze 1000 numva ko birende abatoza kori ni bashasha
basubiriye abahahura ku ntwaro ya nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza yashengeye mu ntango z'ukwa gatandatu 2020 imbere yo guhererekanya amabanga n'uwamusubiriye Evariste Ndayishimiye yahavuye yimikwa mu mpera z'uko kwezi nyene gihutihuti kuko yari kurahira mu kwa munani. Abo bagizwa kunyonora amamiliyoni kundwi urugero hagati y'itariki ya gatandatu n'iya 13 ukwezi kwa kabiri uyu mwaka mu ndwi ubushikanganje bujejwe intwaro yo hagati bwari bwitiriye kamarampaka hatojwe miliyoni zirenga 155 mu gihe abahahora batoza atarenga miliyoni 34 z'amafaranga y'amarundi. Kwa cyenda ukwezi kwa kane uyu mwaka naho umushikiranganji Ndirakobuca yari yakuye abanyabigega b'amakomine yose uko 119 agize Burundi yabagirije kuba badindiza itozwa n'iyegeranywa ry'amatagisi n'amakori bakoranye n'abatoza kori ba kera basezerewe mu mabanga. Imbere yaho mu kwa gatatu hari hatunganijwe ukwezi kwitiriwe kwa kamarampaka aho hari hegeranijwe amamiliyaridi yarenga 3 n'imiliyoni 200 mu gihe mu mwaka wahera 2020 muri uko kwezi nyene amafaranga atarenga umiliyaridi umwe n'imiliyoni 400 mu mafaranga y'amarundi mu makomine yose. Eroje buri kaneza ijuru rya Amerika. Tukiri mu Burundi sekeza ry'iminsi 16 yahariwe kugwanya mabi akorerwa abakenyezi ryatanguye ku isi hose. Burundi bwaritangurije mu ntara ya Muyinga. Desire Hatungimana niyo nkuru adushikiriza. Kuri no wakane ubushikiranganje bwo gufatana mu nda bwatanguje icesi iminsi 16 yahariwe kugwanya amaba akorerwa abakenyezi. Ivyo birori vyatangurijwe mu ntara ya Muyinga. Muri yo ntara baba abagore canke abagabo baremeza ko aya mabi yibonekeza kandi ku bwinshi. Aba ni bamwe mu banyagihugu bahimuyinga bamenyesha uko vyifasha aho baherereye. Ibyo abakenyezi turakorerwa mabi ariko naho tuyakorerwa hariho inzego zijejwe kutazidufata mu mugongo kandi tukatomokerwa nuko aho twituye raduhagarikira cyane kugira ngo abakenyezi bagumane iteka ryabo. Umukenyezi arashobora kuba ari nk'ibintu akenera mu rugo, akeneye nk'ibintu mu rugo wewe yabigusigurira ntuvyumve neza, utavyumvise neza rero mw'ico gihe urashobora nko kumuhohotera ukamukubita kuko uba witwaje ngo nije ngo ngaba. Muri ntara ya Muyinga biriho mugabo si cyane, si benshi nkunda kubona. Birashoboka bakaba batinya yo bakorewe ayo mabi mugari nka jewe bishikiye jewe no kwigerera iyo nshaka ntabivuga. Kubijanye n'amabafatiye ku bicina ntitwovuga ngo ntariho mu ntara ya Muyinga, asanzwe hari ku mpande zose, haba ku bagabo haba ku bagore haba ku bigeme. Ayibonekeza ku mutumba asanzwe ntwarako menshi n'amabafatiye ku kugwana ku kuboregwa. Mwishirahamwe ry'abakenyezi biza amategeko bamenyesha ko amabakorerwa abakenyezi ari ubwoko bwinshi ayakunze kwibonekeza mu Burundi nkuko Emerusabe Maria umuhuza bikogwa muri iryo shirahamwe bivuga ngo nayababaza umutima, ayababaza umubiri, ayafatiye ku gitsina be n'ayafatiye ku butunzi. Umukenyezi aremeza ko Burundi bumaze gutera intambwe iboneka mu kugwanya ayo mabi ariko ko ivyo gukora bikiri vyinshi. Aramenyesha ivyo babandanya bakora kugira ko kabi gatuzwe. Turahimiriza guhera hasi mu kibano, tugakorana n'imboneza, tugakorana n'abo bita ba CDF, hanyuma tukifatanya nyene n'imigambi y'igihugu yo kugwanya ayo mabi akorerwa abakenyezi. Iruhande yo guhimiriza turatanga inyigisho kugira ngo abo bakenyezi bamenye uburenganzira bwabo, bamenye nico bafitiye uburenganzira, hanyuma bamenye nico bahanura uwahohotewe kugira ngo amenye iyo yitwara. Uko mu bigwiza ayo mabi hariho ukutamenya, hariho umukenyezi abataza iziko akubiso canka yakorewe ayandi mabi, hari itegeko rimukingira. Mu muhari w'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi, ishirahamwe rikorera hanze y'u Burundi bamenyesha ko biteguye gufasha mu butungane abakenyezi bahohotewe bakabura abumviriza amarira yabo. Bishikirizwa na Hunja Imakire arongoye iryo shirahamwe kandi arizera ko bitewe bitebuke ubutungane buzisubiza agateka. Mu gihe mu gihugu abanyagihugu muri rusange n'abakorewe ayo mabi basanzwe babayeho mu bwoba bwinshi butuma badashobora kwiyamiriza ayo mabi, ayo mashirahamwe yiyemeje gufasha abahohotewe muri ayo mabi afatiye ku gitsina mu gushikana imanza zabo mu masentare mpuzamakungu mu ntumbero y'uko abakorewe amabi boronka ubutungane bw'akarorero. Uburundi bwatanguje iryo sekeza ku civugo kigira giti Uburundi bwa kaka twihutire kurandurana n'imizi amabakorerwa abakenyezi. Umunyabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bwo gufatana mu nda asaba abarundi bose kwitabira ako kamo ka leta.
Kino civugo gihamagarira umwenegihugu uwo ari we wese canke umunyamahanga ba mu Burundi kugira ico akoze ubunyene kugira ngo turandurane n'imizi ako kabi kabishe ngo twubake Uburundi buteye igomwe buzira amabi. Uno mwaka irisekeza rishitse mu gihe leta y'u Burundi iriko iritanga bimwe biboneka cane ngo ako karanda gatuzwe mu gihugu mu gucigikira bimwe biboneka ibikorwa byo kwiteza imbere ku bakenyezi. Ibikorwa bitari bike birategekanijwe na cane cane kumenyekanisha itegeko ryerekeye gukinga amabi afatiye ku gitsina, gukingira abayakorewe no guhasha abayakoze ku ndongozi zitandukanye. Impinga rero iracana ndende mu kurwanya ayo mabi akorerwa abakenyezi. Ishirahamwe SOS Torture limenyesha ko kuva mu kwezi kwa gatanu kugeza mu kwezi kwa 10 no mwaka abakenyezi 54 aribo bakorewe amabi afatiye ku gitsina. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Mu Rwanda abanyeshure bagera ku gihumbi bakoze ibibazo vya leta bisoza amashure yisumbuye ntibavuga rumwe n'ubuyobozi bw'ikigo kijejwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashure ku manota bahawe bavuga ko atariyo. Asumta Kaboyi araduha idonido kuri inkuru. Hashize icyumweru hari abanyeshuri bazindukira ku cyicaro cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA. Abo banyeshuri bavuga ko batanyuzwe n'amanota yatanzwe mu bizamini bya leta yasohotse tariki ya 15 z'uku kwezi. Kuva ayo manota yashyirwa hanze bwakira abanyeshuri batari bake berekeza kuri iki cyicaro. Abantu bamwe Ijwi rya Amerika ryasanze bateye amatako kuri icyo cyicaro. Twaje kureklama turi kubona twarabonye amanota tutari dukwiriye 16 amasomo yose nabonye ama SS ntabwo rero mbyumva niyo mpamvu ndi hano naje kureklama. Nabonye amanota ntari nkwiriye. Urugero nkanjye nabonye 37 muri biology bamayemo S kandi nshingiye kuko nakoze n'ukuntu nsanzwe nzi biology ntabwo nabonamo S. Urugero nka pratique baduhaye ndabizi neza narayujuje. Rero ntabwo numva theory yose amanota naba narabonye niba ari 0. Ibyo nshaka ko bansobanurira. Jewe ku bwanjye natekerezaga ko ntapfa no kubura na 50. Ariko natunguwe no gushyiramo gutya mbona 20. None isomo nzi neza numva ko neza mbyumva neza pe. Ngiye kubona mbona ibyo mfitemo S. Aba banyeshuri bagaragaza ko amanota babonye atazabemerera kujya muri kaminuza ariho bashingira basaba ko iki kibazo cyabo cyakwiganwa ubushishozi. Nk'ubu se wajya gusaba faculty ya medicine ufite S muri biology nta hantu hamwe bakwemera. Niyo wajya muri privé bakubwira ati nta kintu uzi kuko S ni nkaho ari 0. Bo badufashe turi abana babo nyine bareke kuturenganya. Abandi baratsinze kuko bakoze, natwe twarakoze dukwiye gutsinda. Nyine ubwo buzima bwacu burahagararira hano. None se bwo urumva nta university yagufata. Ni ukuvuga ngo nk'ubu nashaka kwa applyinga muri general nursing ariko kuba mfite S muri biology biracyari ikibazo. Kugeza mu mwaka 2008 ibizamini bya leta byakosorwaga ikayi y'umunyeshuri irebwamo n'umwarimu umwe. Nyuma y'uwo mwaka hashyizweho uburyo bushya buri kayi ikarebwamo n'abantu bari hagati ya 5 n'8. Ababishinzwe bagasobanura ko ubu buri kayi y'ibisubizo y'umunyeshuri umwe ikosorwa n'umwarimu akayiha mugenzi we akareba ko ntaho yibeshye. Umwe barimu bitabajwe mu gukosora ibizamini by'umwaka ushize atangaza ko akurikije uburyo bw'ikosora busigaye buriho nta mwana n'umwe warenganywa. Abarimu bakosora bo ntabwo yarenganya umunyeshuri ngo bishoboke kubera ko dukosorera muri team. Urupapuro rw'umunyeshuri rukosorwa n'abantu barenze 8. Twarangiza tugakora ibyo bita cross marking. Cross marking ni ukongera dusubiramo tureba ko amanota umunyeshuri yahawe ariyo kandi ko nta bamukosoye nta murenganyije. Ibigiye birangiye hazaho uwo bita team rita wa 6 nawe akongera agasuzuma buri rupapuro rwa buri munyeshuri. Kuri uyu murezi kwibeshya bishobora kuboneka gusa mu gihe amanota arimo kwandikwa muri mudasobwa. Nubwo rero kuvuga wenda ngo umwana yabarenganiye mu gukosorwa ibyo ntabwo bishoboka. Ahubwo hari ikibazo gishobora kubera muri bino byo kwinjiza amanota muri system. Ikindi na kuri yabanariza amanota kugira ngo buvuga ati uyu yabaye wa mbere we yagize aya wenda hashobora kubamo ikibazo. Ibyo bindi byose bashobora gufata amanota mwe mwashyize ku rupapuro wenda niba washyizeho 10 uwinjiza muri system agashyiraho 15 se birashoboka cyane. Nkanjye wenda ujye ukora direte ushobora kujya kwandika wenda 10 ukandika 100 cyangwa se wajya kwandika 10 ukandika 1. Iyo hatabayeho rero checking
usanga nk'iryo kosa rishobora kubaho. Ibisubizo bitangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini byo bigaragaza ko abanyeshuri bakwiye kunyurwa n'amanota bahawe. Umuyobozi mukuru wa NESA Bahati Bernard asobanura ko abana bakabakaba igihumbi aribo bamaze kugeza ibibazo byabo ku kigo ayobora. Kuri we uburyo bushya bwo gukosora bwagombye gutanga icyizere. Ubu ngubu ntabwo dusubiramo ngo tujye gukosora amakaye, cyo kuri icyo tureba ni ukujya kureba ese amanota ye ikaye bayanditse neza. Buriya kuva ku manota umwana yabonye mu kizamini kugera kuri ariya atangazwa harimo inzira ndende, ku buryo yewe n'umwana aramutse avuze ati munyereka amanota yo mu isomo runaka, tukamwereka amanota, ayo manota nta kintu yamubwira kuri aggregate yagize, ni ukuvuga kuri ya manota twashyize hanze, kuko kuva ku manota wagize mu isomo rimwe kugera kuri aggregate tuba twaraguhaye amanota yashyizwe hanze harimo urugendo rurerure. Aba bana bagaragara kuri iki cyicaro cya NESA baturuka mu turere tunyuranye tw'u Rwanda kandi bose bagaragara mu mashami anyuranye bagiye bigamo. Ni ubwa mbere hagaragaye umubare munini w'abanyeshuri basaba ko amanota bahawe ahinduka. Kugeza ubu hakaba hataramenyekana amaherezo y'iki kibazo kuko no mu banyeshuri bamaze gukorerwa isuzuma na NESA bagahabwa ibisubizo hari bamwe bakigaragaza kutanyurwa. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iwanyu mu ntara na karyo Ijwi ry'Amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose. Iwanyu mu ntara ni cyanyu. Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi ry'Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha 7 gushika isaha 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryitaho iterambere PNUD rivuga ko abantu bapfa bazize intambara n'ingaruka zayo muri Yemen bashobora kuzogera hafi ku bihumbi 400 imbere y'uko umwaka urangira. Ni inkuru dushikirizwa na Eddie Gwem. Raporo yasohowe na PNUD igaragaza ko hafi 60% y'abantu bapfa muri Yemen bazira ingaruka z'intambara imaze imyaka 7. Benshi iyo raporo ivuga ko bapfa kubera kubura amazi meza, inzara n'indwara. Abapfuye bazize intambara bagera hafi ku bihumbi 150. Muri iyi nkuru dukesha ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP, PNUD ivuga ko benshi muri abo bapfa bazize ingaruka z'intambara ari abana bakiri bato bapfa kubera imirire mibi. Iyo raporo ivuga ko muri uyu mwaka umwana umwe uri hasi y'imyaka 5 apfa buri minota 9 azize ingaruka z'intambara. Ibibazo byo muri Yemen ahanini byatangiye mu mwaka wa 2015 ubwo Arabia Saudite yohereje ingabo gufasha guverinoma ya Yemen yari ihanganye n'inyeshyamba z'abahuthi zishyigikiwe na Irani ubwo zari zimaze gufata umurwa mukuru Sana. Guhera icyo gihe PNUD ivuga ko iyo ntambara imaze kugira ingaruka mbi ku gihugu no kwiterambere ryacyo. Iri shami ryongeraho ko ibyo bibazo byasubije inyuma ubukungu bw'icyo gihugu imyaka hafi 20. Yemen isanzwe iri mu bihugu bikennye cyane ku isi. Nta gihindutse, PNUD ivuga ko abantu hafi 1.5 miliyoni bashobora kuzaba bapfuye muri icyo gihugu mu mwaka wa 2030. Icyakora ikongeraho ko ibintu biramutse bihindutse, Yemen ishobora kuva mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere mu mwaka wa 2050.